kwisonzesha no kugururira ibiganza n'imitima yacu aboro kugira ngo nabo baronka agahembo. Ariko aho dusabwa bwa mbere na mbere no kubanza kwisubirako, kuno munsi turaronka akarorero keza natwe twokwiga kamwe ka wa mwana yasubira ku muvyeyi wiwe. Bamwe bita ngo umwana w'igishushushungwe yasubiye ku muvyeyi wiwe agapfukama agasaba ikigongwe. Natwe tuboneraho uko rwa rukundo rw'umuvyeyi rwama rwugurutse rutwugurukiye ngo dushobore kugenda tugwirukira igihe cyose twagwikuyeho. Dusabere iyo Mana ibandanye dukomeze, ibandanye iduha kuraba neza mu mitima yacu yuko tutakiri nk'uyo mwana, iduhe rero n'ubukomezi. Abamarayika bacu barenzi badushigikire dutere intambwe gusubira kwa Data. Hagero vyoba bitadukwiye ko twinanaza iyo Mana, tubanze dusaba imbabazi. Direse ku Mana rigira vyose, n'abamarayika n'aberanda bose, namwe
Imana rugira byose nitugirire ikigongo maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu ituronse ubuzima bw'amahoro. N'umuryango w'abantu mu buryo bw'agatangaza turakuzamvye nufashe umuryango w'abakristo kwihutira iminsi mikuru yimirije kuza mu kugira ubuyoboke burangutse no kwemera gushitse tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu w'Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Umutima wanje wihaye
yagiza mu mukama aricisha bugufi n'ibumwe utigeze amenya igicumuro Imana yamwitiranye
ijambo rikiza waryumvise kumera mana kumera kumera mana kumera 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 mana kumera 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 mana kumera kumera tugeze yombi kumera kumera mana kumera 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 mana kumera 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 mana kumera kumera tugeze yombi kumera nimora numukama ivyo dusoma mu njiri yeranda yanditse Luka. Abatoza kori n'abanyakabi bahora baza bose aho Yesu ari ngo bamwumvirize. Abafarisayo rero n'abanditsi baja mu vyo kwidodomba bati uyu muntu yakiriza yombi abanyakabi akongera agasangira nabo. Yesu nawe abacira uyu mugani ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhungu mutoyi abarira se ati dawe ntabazi itoranwa ryanje. Se rero arabatoranya. Iminsi mikeyi iheze wa muhungu mutoyi akoranya ibyiwe byose yigira mu ntara ya kure asesagura itunga ryiwe acika igihumbu. Byose bimaze kumuherako hatera ikigoyi muri ico gihugu buca buramukubirako. Avaho rero agenda gushumbira umuntu wo muri ico gihugu nawe amurungika mw'itongo ryiwe ngo amuragirire ingurube. Yahora ashaka kwiyembuza ibishishwa bigaburirwa ingurube yamara ntiyabona uwimuha. Niho rero yiyumvira ati abashumba ba dawe barya uko bashaka bangana iki, nanje hano ndiko ndicwa n'inzara, mve hasi ngende kwa dawe meze ndamubwire nti dawe naracumuye kuwo mw'ijuru nongera ndagucumurako. Ntibikinkwiye rero ko nitwa umwana wawe, ntabara ushire mu bashumba bawe. Arahaguruka rero agaruka kwa se. Akiri kure se aramubona ikigumbagumba kiramuniga, ariruka amufata mu bitugu bararamukanya. Araheza wa muhungu abarira se ati dawe naracumuye kuwo mw'ijuru nongera ngucumurako, sigikwiye kwitwa umwana wawe. Se wiwe yamara abarira abasuku biwe ati nimunzanire ivyambarwa vyiza mubimwambike, mugire ko mumwambike impeta ku rutoke n'ibirato ku maguru. Murabe kandi ikimasa kinuze mu kibage, tugire umunsi mukuru w'akanyamuneza, kuko uyu muhungu wanje yari yapfuye none yazutse, yari yazimiye none yazimurutse. Nuko rero baja mu vyo kugira umunsi mukuru. Ariko rero umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ngo aze gutahuka yegereye inzu yumva inanga n'imbyino bisekera. Ahamagara rero umusuku amubaza ivyo ari vyo. Wa musuku amubwira ati n'umwe murumunawe yagarutse, mbere so yabaze ikimasa kinuze kuko yasubiye kumubona kidundega. Biraheza rero bimutera ishavu aranka kwinjira. Se rero arasohoka aja mu vyo kumuhoyahoya. Nawe yishura se ati iyi myaka maze gukorera naho nigeze mugambararira, yamara naho wampaye na rimwe n'agahene
ngo ngirire umunsi mukuru abagenzi banje. None uyu muhungu yamariye ibyiwe mu bushushungwe, aragarutse umubagiye ikimasa kinoze. Se araheza aramwishura ati, wewe mwananje wangumye iruhande, ibyo mfise byose ni ibyawe. Nawe no ntiwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye none yazutse, yari yazimiye none yazimurutse. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Dawe naracumuye kuwo mw'ijuru nongera ngucumurako, sigikwiye kwitwa umwana wawe. Se wiwe nawe ati, nimunzanire ivyambarwa vyiza mubimwambike. Bavuganye mu ntango ya kino gisabisho, nabasavye yuko twofata inzira y'uyu muhungu bise ngaha umwana w'imishushungwe, ariko jewe nabasavye yuko ari umwana yisubiyeko, akagaruka ku muvyeyi, agapfukama, agasaba ikigongwe, agatuma umuvyeyi asubira kugira akanyamuneza, n'umuryango ukagira akanyamuneza. Naho murumuna we yaciye agira ishari. Hari imigani y'ikirundi imwe imwe yari ikwiye kuba igeruzo yacu. Hari aho bahora bavuga ngo umusore ngo ahumura, umusore ahumura, erega n'umukobwa nuko nyene. Urafatse leta babona bava hiyo ruguru batazaye. Sinzi uw'iwacu mperuka kumva agiye ruguru kwa mama abwira umwana ngo kuri agacimbiri kacu ngo abakobwa bose bahereye Bujumbura ng'umunani ngo n'uwagira ngo arongogwe. Ndamubwira none ga mama ibyo biri kuraba kwiki ngo yamutse kwekera siko twari tumeze, iyo siko twari tumeze. Yaheze iminsi 2-3 nkabona kuri bya bindi bigenda birayerera mu ibarabara, umukobwa umwe muri bo bavuga ngo yagiye yivye, atwara byose ngo avaho ntavuze, ariko aho mvuka ugacimbira inyene akazirikariza bayiraheza mwene yarivyaye umugabo, ari ubundi ngo kurubone. Uyu muntu ariko ararangishwa yagiye yivye amahera n'impunzu n'iki, uwo mubona ngo amutubwire. Ndanyaragasa ndondera uwo hiyo ruguru iwacu, uyu muntu se ari naka ntawe mwomubona ntibirwe baze kurondera abavyeyi biwe ngo bamufunge. Wa wundi natumye aragenda ngo patiranire kuno urambirira patiri wowe ngo ntiyavyaye ngo abakobwa ntibamwereye. Nta masaha 3 yaheze ncambona ifoto ya wa mukobwa nyene bamwerekanye, impunzu yari yivye zimwe zambaye, izindi zifise mu ntoke, n'amahera yari yivye ama yafashe mu maboko gutya. Urumva rero n'inkumi ihumura yumiwe, kandi yo ihumiwe igira ko none bidasubira kwitwa inkumi. Urambaza umusore ahumura ahumiwe, ari ubundi nawe ngo ndawoyibwira bayirayeko, ubundi agaheraheza avuga ngo kwishavu ry'umuvyeyi imanira. Aho
sinabijije. Ese natwe rero twofatira ingendo y'uyu muhungu y'uyu musore, twese turemanga ko turi abanyakabi kiretse abishima, twese turi abanyakabi kiretse abishima, ba bandi bamunezerwa n'iby'isi, ba bandi baryoherwa n'ubuzima buriho, bakibagira yuko isubiza ibututu. Hariho umugana abafaransa baca ngo wigeze gusonza ngo ntiwamenya akanovera k'umukate, inda woyibwira ayirayeko. Uwasonza akagera kure, uwanyotewe akagera kure, niwakubwira uburyohe bw'ibirohe bw'amazi mabi, niwakubwira n'uburyohe bw'umukate wo batora mw'iyarara. Nabo mwahora kugenda muri ari buterere bakitayo, ugasanga bariko barakuba n'inkoko iri kirondere uduswi, urya wazamukubiyeko kandi ntuzobatwenge, kuko baravuga ngo amenyera gutwenga yawe. Hari ubundi nawe ngo bwire gito cane, gito c'ubundi yumvireho. Ese rero iyi nkuru nziza iri jambo ry'Imana twumvise ryotwereka kandi rya foto y'umuvyeyi. Sinzi ko ari abavyeyi dufise ngaha, kuko mwumvise wavuze we uramubwira patiri ngo abakobwa banje ngo ntibagereye. Duca dufata rero ya foto nziza y'umuvyeyi, ka karorero keza k'umuvyeyi. Umwana aramutera igebe, umwana bavuga ngo arabisha mu nkiga yera, mu mpetso ni mu rushato. Kera twebwe kera baduheka mu rushato, ubu habo bo ntibakizi guheka, yewe ntakundi baduheka mu rushato rw'impene, ugahita usanga n'inyuma hariho umurongo umushatsi n'umera, ukibaza ngo ni umwana yatanguye kugira ubuhanza, ariko abura amagorwa y'urushato rw'impene, rwagenda ruraharagura. Uratwenga bukeke hanyuma. Uyo muvyeyi turiko turumva uno munsi ni ya mana yacu twumvise no mu gisoma ca mbere, iterwa imbabazi n'akabi tuba twakoze, ariko kandi inyuma y'ishavu ikagaruka ikugurura ibiganza ivuga ati ingo mwana garuka ku Mana. Iyo Mana nayo igaheza ikagusubiza iteka. Wari wigize mutoya nk'uyu mwana twumvise yifashe nabi, ariko agasubira agatima kakagaruka ko yari muto, yari yigize muto kandi yarakuze, ariko ya Mana ngiye iramusubije iteka, iramwakiriye, iramuhaye impunzu. Hari ico batavuze, babanje kuja kumwoza ya sakramento ry'ikigongo, baramwoza baramuca inzara, ukuratsa inzara, imishatsi ngo barayimwa kugira hagire urupara nk'ukuraho. Mutazi amahera imishatsi itwara, urabaza abari aho kundwi badahimbira imishatsi kabiri gatatu, ubibaza agiye guhindura rimwe ni munsi y'ibihumbi 30, agiye guhindura rimwe ni munsi y'ibihumbi 100. Murakumbura muze murigura aho, muze murayidume. Aremera baramwoza, hanyuma baramusiga n'utuvuta, ati ngo wite usubire mu bana nka ya mavuta y'abatisimu. Baramwambika impuzu, noneho batubwiye ngo yamagabwe umutamana mwiza, baramuha icicaro, baramwambika n'ibirato
kugira ngo yajya kugendera muri bwa bucafu yari yagiyemo aba mu ngurube. Hanyuma baramwambika n'impeta, ati uratowe, uravuye mu bandi bari abanyakabi, ubu rero wiswe umwana wo mu nzu kandi agushitse. None nguyu atumye bagira akanyamuneza, barabaga n'ikimasa, baragira umunsi mukuru. Ngaka akanyamuneza duhamagariwe n'ingendo duhamagariwe kugira yo kuba nk'umubyeyi. Iyi ni ya nzira duhamagarirwa, rya sakramento benshi muri mwebwe mwahebye, benshi muri twebwe twahebye, rya sakramento ry'ipenetensiya, hamwe dusubira kubana n'Imana. Ubu rero urugendo twararutanguye kuri wa munsi twisiga iminyota, twageze aho rero tuvuga tuti twaracumuye tugirira imbabazi, none ubu rero duhamagariwe gutera intambwe, kugenda. Twararize, turaririra ibicumuro byacu, turigaya, tumera nk'abagandaye kubera ko abi twakoze turi mu ngurube mu bandi banyakabi. None rero tuve hasi, dutere intambwe, tugenda gusubira kuri wa muvyeyi Imana munyakigongwe, nawe yama yuguruye ibiganza byacu. Tugende tutyororwe na ya mazi na ya maraso byiwe muri rya sakramento mwejeje kuvuga. Hanyuma dusubire tugira akanyamuneza kuko twongejwe. None kubera iki abantu muri kino gihe tutagihurumbira rya sakramento? Nuko dusigaye twifata nabi isi, ndetse kuvuga yuko tugenda gusangira nabi isi, nka wa musore navuga humura humiwe. Aho gutera intambwe mu buzima bw'ubwerane, tukagira ngo twifitiye byose. Uri nifata nka ba baporotiro ngaho hirya, ngo nkagenda mwigaya ku mutima, biba bikwiye. Ariko haba harangahatse. Kwigaya ku mutima uzokwigaya wigaye, ariko utafashe ya ngendo yo kwigaya ku mutima, ugatera n'intambwe ukemanga imbere y'abantu, atendagiye ndasubije hamwe n'Imana ndiretse. Hanyuma ugakumva ivyo bicumuro, bakaguhamagarira ko utatubwerana vy'Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda, irakurekuriye akabi kawe, genda n'amahoro uca usubira mu muryango mwiza w'abemera. Nta ntabwo bashinze izotuma n'abandi bakurikira iyo ngendo. Ese twasaba mwebwe muri imbere yacu ababyeyi bo muri ino myaka, musubire kuhurumbira iryo sakramento ry'ipenetensiya, iryo sakramento ry'ikigongwe. Niturutwe n'uyu mwana twumvise w'igishushushungwe. Iyi ni ya ngendo ya kera twagira n'iyo twabutse umuntu. Wabutse umuntu waririra, ukarira ukaboroga, ukitwa rero ugiye no mu kigandaro byose ugaheba, byose n'ukurima ugaheba, ukagenda n'imishatsi ntusokotse, n'ijya ntusubire kurya izirimo umunyu, kuko uri kurarira akabi kabaye mu muryango wawe. Akabi kabaye mu muryango wawe. Iyo kabayeho wewe asanzwe yabakoze n'igicumuro cy'icese, twese twaca ducika ibimaramare. Niho mwumva ngo naka yamenje, n'inzira ijiwe bagatama amahwa, bagashyiramo amahwa, n'abana bakaza barahamagarira kugenda kuyonona, bahashira iby'iwabo, kuko kera barahaga, bararya bagahaga, ugasanga inzira yose bayononye, kuko baba babaye ikimaramare. Kuko ntibahaga ntacyo boronka bajana. Niho rero bahava bakudusubiza ku bantu, ukaronka iryo teka. Nanjye rero ndabatumiriye
kwama twiha iryo teka tukama tunezerwa yuko turi abana basubiye mu muvyeyi. Uwo muvyeyi wacu data urukundo rwiwe rwama ruduhamagara, imbabazi n'ikigongwe ciwe vyama biri imbere yacu ngo tuvyakire, gutyo duce tubandanya turi abana bo mu nzu, atari abana b'ibisanze nk'uyu twumvise w'igishushushungwe, ariko twame tugenda dupfukama dusaba tuti Mana naracumuye, ngirira ikigongwe unsubize mu bunywanyi nari nataye. Bikira Mariya mugabekazi w'amahoro, tuve hasi tugaragaza kwenda. Nema Imana imerdende dusabe. Bene wacu dushira hamwe twese tutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azoturose n'ubuhirwe mu ijuru. Turasabiye
ruguru. Bafashe ntibihebure, bame bibuka ko ukwezi amaso ahimbarwa kandi atazokwigera ateterwa. Twumvire se Mana nzima. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu.
Mukama aya mashikanwa y'urukiza rwamaho turayaguhereza n'akanyamuneza tukagusaba twicishije bugufi ngo dufashe kuyahimbaza n'icyubahiro cyinshi no kuyahereza kubw'ubugiriro bw'abantu bose mu myaka yose. Amen.
bwiza bitazokwigera bihera. Nico gituma twese kweranda no kuba marayika bose uko angana, ngo tugushemeze kandi twame tuvuga tuti. Nico gituma tugusabye kurukije mutima mweranda tagatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kubabara kuko byishakiye, yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awohereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ry'ukwemera ntagatangaza. Tukanakenguruka kwa duteka cyo kurengukira imbere yawe ngo tugushikanire umwuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama Eklesiya wawe iri ku isi yose uyuzuze mu kwemera, ukwizigira n'urukundo. Nibuke kandi uzigame umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervasi, be nabo bose washinze umuryango w'abakwemera. Mana nzima, niwibuka abasabyi bawe Andre Hange, Josephine Chubwa, Generose Tatu, Albert Hange, Alima Hange na Jacques Hange wahamagaye iwawe. Bari baremeye kubatizwa bakiristanya bato n'umwana wawe yadupfiriye, nubatabare basangire n'isuku. Niwibuke kandi n'abandi dufise mu mitima, inshuti n'abagenzi, abo twasengeye hamwe, abo twabanye,
abo twasangiye iki na kiriya bakuye kuri iyi si bizigiye urukiza. Ku mbabazi n'ikigongo cyawe nabo nyine n'ubakira iwawe baheze biyemere mu muco wundi n'ahazo bwawe. Natwebwe tubitakambiye twese girira ikigongwe tuze dusange nta ubuzima budahera twame tukuri naza turi kuri Mariya muhimbaza nyina w'Imana Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Uriwe hamwe nawe no muri wenyene node kwiteka rigusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninahazwe mu myaka yose. Uko twabyigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza nitwubahuke usenge tuti Mukama Yesu Kristo niba abigishwa bawe natwebwe uno munsi ndabasigaranya amahoro ndabahaye amahoro yanjye nturabe Yeah.
mukama nguyu umwangazi w'imana nguyu ukura abantu b'icumuro umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo nibituzigamye bizodushikana mu buzima bw'amahoro.
y'abakategori bose bitegurira ibatisimu mu misa ya kane basabwe kuzoshika mu kigo ca paruwase isaha 3:30. Ku munsi w'Imana nyene hazoba inama y'abari mu muryango wa Yezu Munyakigongwe imisa ya kabiri isohotse. Umuryango w'ababikira ba Mutima Mweranda uratumiye urwaruka rwose biga kuva mu mwaka wa 6 no kuduga wifuza gusangira nabo akarangamutima n'akarangamutumwa mu nyigisho yabateguriye kuri uyu munsi nyine w'Imana igenekerezo rya 30 mu kigo ca paruwase imisa ya kabiri isohotse. Ni mu ntumbero yo gutanguza umugwi w'imbeya za Mutima Mweranda mu paruwase yacu. Iyi misa isohotse murabandanya mutora amabasha amakete yo gushyiramo iherero y'urukundo. Abazategura ingoro y'Imana ejo kuwa mbere umubano wa Yosefu Mweranda ku munsi wa 6 wahaye Senido Maria Comforti. Dukomeze Eklezia Muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza Imana igihugu. Imahura nabo nimwe bagiye kubabwira ati imbara